umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza n'uyu? Umugabo mwiza ni umugabo aganira n'umugore bakayaga buri kintu cyose, bagafatana urugendo, bagahuriza ku kintu cyose. Icyo umugore adakunda umugabo nta force, icyo umugabo adakunda umugore nta force, hakaba umwumvikana muri rusange. Abakenyezi barondera amafaranga, abagabo bareke kuba bloka. Hari igihe rega wipfuza kurondera umugabo akakubera intambanyi, akumva ko utova muhira, akumva ko uri umugore wo kurera abana, akumva ko uri umugore wo gutwara abana ku ishure, akumva ko uri umugore wo guteka abana bakarya. Umugabo nawe hari igihe uca wiyumvira ati mbega ejo canke hirya y'ejo dushobora kuba tutakiri kumwe, ivyisi ntawe ubimenya, ashobora gupfa. None wa mugore acabaho gute utamwigishe kurondera? Rero imvunira akagoha abagabo, mumbabarire abagabo mureke kubera intambamyi abakenyezi banyu, mubareke bakore, barondera iterambere. Isi tugezemwo uno munsi, umugabo arakora, umugore agakora. Akuramukije kwanza? Amahoro cyane. Umeze neza? Sawa. Umeze nakwita gute widondora je ndakotse? Amazina banyita Ndahize Donate, abandi nabo bakanyita Dodo Fashion. Umwe wese iryo yumva yo mpamagara arafite uburenganzira bwo kubimpamagara. Umwaka mushasha? Twese sha. Watanguye neza? Je numva ko nawe utanguye neza kuko nibaza ko igikura ari amagara. Nawe utanguye nkomeye, ndashima Imana yaranzigamye kandi n'ubu meze neza, ibindi byose nabaza ko ari inyongera. Yes, ni Dodo Fashion, niyo mazina ndamuzi ko n'umukinyo mareresi, asanzwe ari umudandaza ngaha muri ville, muri building ya Freak and Frack. Yes, ngaha muri ville nyene hagati, adandaza ibintu byinshi kandi vyiza cyane. N'umudandaza kandi akomeye cyane, n'umukinyo mareresi, n'ibintu zo kubiganira cyane. Ba urutangwe rero mutse abakunzi ba Magic Channel ndetse n'abakunzi ba Ubwite. Ndaramukije abakunzi ba Magic Channel, ndaramukije n'abakunzi banje, ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, uzobabere uw'umugisha, uzobabere uwo gutabagwa, ariko igisumba ivyo byose ndabifurije amagara meza. Ibindi byose nubwo twobishikira ni inyongera, burya dukomeye byose turabishikako. Dukomeye byose turabishikako. Yes, turacari mu ntango z'umwaka, hahandi umwaka umuntu abagishushe, abari hakiva umwaka uheze, yavuye kwiryoherwa, avuye kugira iki. Mu ntango z'umwaka watanguye umeze gute wewe? Watanguye neza, watanguye nkomeye. Nakubwiye ko ikintu ca mbere n'amagara. Watanguye nkomeye n'umuryango wanje, twese tumeze neza. Ijoro rya 31 wari he? Nari muri veille. Wagiye gukesha cyane. Umuntu ashima Imana kumbure kuviranza umwaka ubona ko umwaka uwashemo ibintu byinshi. Turaza kanza kubigarukako. Ni Dodo Fashion, asanzwe ari umukinyo marisi nk'uko nabivuze, afite resi nshasha iri ku rubuga rwa YouTube, ni urukurikirane mu kindi uri kubavuga. Yes, mu kindi bavuga ni urukurikirane, ni film ni série yitwa Ikosa. Tuzavuganira no musi tuzavuganira ko cyane, ni Ikosa ni hahandi umuntu akora ikintu hama ejo akicuza. Ikosa ni hahandi umuntu akora ikintu hama ejo akaregreta. Tuzavuganira ku makosa kubera ko hari amakosa umuntu yoba yarakoze mu myaka iheze, hari umuntu amakosa yoba yarakoze mu mwaka uheze, ariko yoba agiye kandi gukosora, ariko kandi tuza no kwinjira kandi muri film. Tutangura ko nzana film kubera iki film Ikosa? Film Ikosa nibaza ko hori kurikirana. Yes. Nibaza ko umusigeze kuri episode 9. Ako umusigeze ko bazi ko duhiye. Nibaza ko umuntu ahora kurikirana film Ikosa aca atahura igituma na yise Ikosa. Hari ibintu tugenda turabamwo utazi ko ari amakosa, mbwa tukavyisangamwo bigakomeza kubikosa, na n'ubu umva yitwa Ikosa. Yes, okay. Mu buzima bwawe ni ayahe makosa mbeko tuza kwinjira muri film? Kuko muri film hari amakosa menshi nagenda abonamwo yagira aba tuza kuganiraho kandi kugira ngo umuntu ejo canke egeje mu buzima busanzwe ntazogiye muri ayo makosa. Niriye kosa umuntu ashobora gukora mu buzima busanzwe mugabo akicuza burundu? Ikosa rya mbere jewe sinzi umuntu wese arafise ibyo yita amakosa. Ikosa rya mbere je ndanka umuntu ambesha. Nge nikosa mpa agaciro kanini cyane, nikosa mpa nk'umwanya muremure.
n'ibindi nyene bitandukanye ako kubeshwa nico kintu ca mbere. Yes, muri filme ikosa harimwo amakosa menshi yagiye abamwo, aho wowe urugreta igituma wabanye n'umugabo runaka atakundi kundi uri bugire, ni igihe manuro koko irimwo mbega kugira ngo umugabo canke urugo rwubakwe rugume, ni cyo kintu ushobora gukora kugira ngo umuntu wirinde gukora ikosa? Icambere mu rugo kugira wirinde gukora ikosa ubu umugore w'ibanga, ubu umugore w'ibanga, kandi ikindi naco ukaganira ukuri n'uwo mwubakanye kuko byose byubakiye ku kuri. Mumaze kuganira ukuri nibaza ko n'iryo kosa ntiriza. Kuko nk'ubu mpereye nko kurya filime twise ikosa, urabona ko benshi bagwa mu byo batazi. Baratubwira yuko wari umuryango uri ku muvumo, kandi uwo muvumo aryamanye n'umuntu yacapfa. Mugabo vyumvikane ko mumaze kuyaga mukabwizanya ukuri nta n'icyaje gutuma muryamana, kuko uyumvire ko wavuryamana n'umuntu agapfa ni ikindi kintu. Rero nico gituma navuze ati byose vyubakiye mu kuganira ukuri, ukaba mukuri. Ariko hariho n'uwundi ashobora kubibamwo atabizi, akaba mu vyo atazi akagwa mu mporero. Ni filme igeze kuri episode y'icenda no musi canke je nibaza ko baraduha iyigira 10 nono musi nyeri yes buri ndwi baratanga filme imeze neza. Nizere yuko ku muntu atarayikurikirana please nagende kuri YouTube ni Gateka Films ugende kugira ngo mushobore kumushigikira kumbure muri filme. Ni filme irimo inyigisho nyinshi, nyuma yaho kandi ushaka kuryoherwa rero n'izindi filme ziri nyuma kukibiba zagiye ziretse zarabwe cyane gose kuri rero dasanzwe. Tuza kugaruka kwanza mu filme ikosa, ariko turabe 2023 yabaye umwaka umeze gute kuri Dodo mu mice yose? Je novuga ko abaye umwaka mwiza, nawubayemwo nezerewe, nubwo ibibi biza ntawubura ibyago, ariko jewe ndashima Imana. Nibaza ko ikintu nubwo hoba haraje icambabaje ntabuze ivyanyoheye. Nico gituma nagumye mpagaze ati kuba ndi muzima, kuba nkomeye, kuba mfise amagara meza, umwaka ukaba urangiye nguwe neza, ivyo gushima. Hari umuntu yoba yarashize mu ibintu muri 2023 avuga ati Imana ndakeneye ko ufasha bino bintu nkabirengana canke nkabironka nkagira iki, ariko bitigeze bishika. Impanuro canke experience umaze kuyikoramo niye? Je nibaza ko impanuro no umuha niyo cacika intege, niyo cacika intege, ararindira kizera hama vyose bikagenda neza. Ariko hari igihe usenga rimwe kabiri gatatu kandi bikanga. Erega nivyo ndi ijambo ry'Imana ritubwira ngo ivy'Imana bijya barambice abarambiwe bataje. Je nibaza rero yuko ivyo ontivyo tuma umuntu acika intege. Twashobora gusaba ikintu nk'ubu turinjiye muri 2024. Hari ikintu ushobora kuba warasabye ujya munsi nyene wa 2024 igitangura, umwaka ugahera ntukironke, washaka n'uwundi ugahera, muga ntucika intege, ugumana isezerano ko bizokunda, ko bizogenda kuvuga ati jewe ndizeye neza ko bizogenda neza. Wavuze ntihabuze ivyakuryoheye, ntihabuze ivyakubabaza, ariko kandi kugira ngo ushobore guterana intege muri n'ubuzima, umuntu ari wese agira intahe, kandi nahe yumwe ifasha uwundi. Nibe birushoboye gushingira intahe Imana ati jewe mu 2023 hari ivyo narenganye kumbure jewe ubwanje ntabonisha amaso yanje ko nshobora kubirenga. Abitsindi byinshi ni byinshi ntawo bidondagura bimare. Burya umwaka bari munini, umuntu aba yahuyemo na byinshi. Cyo bituma nabwiye ahura n'ibimubabaza, agahura n'ibimunezera. Yego rero ngo ndabidondagure sinobimara. En fait ushobora kuvugira ngaho mu migani mugabo hariho ico gishobora gufasha umuntu, rugo gishobora kuba kimwe ati hari aho nari ngeze numva no kwihebura mugabo kandi ndabandanije nkuko nkugero kuravuga ndabandanije nizera byari bimeze gute byagenze gute. Nshaka kuvuga oya byinshi umuntu aba yagiye aracamwe umwaka wose, ntitwaje turabivugira ku muri filme ikosa no musato tugeze kuri episode y'icenda harimo bakinyi bagiye batandukanye, kumbure ubona ko hariho urunani rudasanzwe. Mbega kugira ngo ushobore kubandanya ubana n'umuntu kwa kundi nyene mu mahoro neza inyuma y'amajambo agiye atandukanye, kumbure muri filme yagiye arahaba ku bakinyi bagiye batandukanye, koko muri industry ya film ubona urukundo rumeze gute?
jewe ico kintu nama nagisiguye muri industry ya filme sinomenya ngo urukundo rungana uko canke rungana kuriya bumva umuntu wese biravana n'uburyo abanye n'uwundi jewe nka je nihereye ko urukundo rumeze neza nta kibazo mfitanye n'abakinyi ba filme tubanye amahoro tuguwe neza nibaza ko urumva ariko aravuga ngo ngo kunuka je rero ncamvuga ati n'amahoro meze neza isitoro zo ubwenge cyane amajambo y'ubwenge agiye atandukanye sibyo bon ndabizi ko umuntu afise ahantu hanini yaciye inzira nyinshi yagiye yaracamwo gusa vyamukomeje cyane umuntu kugira ngo yirinde kuzoja mu kwicuza niki kintu ashobora gukora umuntu kugira yirinde kwicuza arakuraho amarigara kuko burya ibintu vyagiye bigenda biratwica mu buzima hari igihe ugira abagenzi babi hari igihe ugira amarigara atagira ikimazi rero burya ibitubabaza n'ibituvamo iyo ushoboye kuba wonuma ibyawe ukabigira ibanga nta n'impamvu yo kwicuza kuko iyo uvuze niho haza no kwicuza iyo uvuze niho haza no kwicuza kugira ngo umuntu rero nivyo kugira ngo hariho igihe kigera umuntu akumva yovuga akumva ndarengewe n'ibintu runaka ushobora kuba mu bintu mu biryoshe gusa kandi simaka ikintu cyose kikubaje ngo uvuge hari ibyo turaba hirya bikadusaba kwihangana nk'ubu wewe urashobora kuba wankoreye ikosa muga nkavuga none Franiki yankoreye iki turatukanye naka nawe yankoreye iki turatuka hari ibintu uraba ugaca uraba uburemere bwavyo ugasanga nta yiswe gima gatonya kandi muri film mu mwaka uheze hari amafilm meshora dusezeraniye kumbure ko azosohoka ko bizogenda gute mugabo kandi tutigeze tumenya canke tubona irengero rya ariko mutugide tugira muri 2024 mu mwaka uheze waduhaye film navuga ko zitandukanye nizo waratekanije mbega nibi bintu waratekanije mu mwaka uheze no munsi bitashoboye kugenda neza nko byifuza gukora filme n'urugamba rutoroshe abafana banje barabizi hari igihe dupanga n'umunsi wo gushirako filme ugasanga ntitwishizeko nk'akarorero turashobora kuba turiko turakora filme tukagira ikibazo cy'umuyaga nkuba tukamara nk'umunsi wose turi kuri tele tukabura amatara ico ndibaza ko nawe kishingira kw'intara nibaza ko abari mu gihugu cy'u Burundi barazi ikibazo dufise c'amatara turashobora kumara umunsi tudafise amatara canke twayaronka naho tukayaronka nabi ugasanga ugasanga rero biriko biraduperturba turabuze ukuntu dutanga filme uko twavyifuza canke tukabura ibitoro ibitoro bikaba ikibazo ugasanga ama déplacement arazimvye by'ukuri ugasanga turiko dukorera mu ruhombo ruteye ubwoba tugaca dusanga rero biriko biraduperturba niyo mpamvu usanga filme ne bari gusohoka no musi ugasanga birase isohotse ejo canke isohotse mu ndwi ikurikira ugaca usanga rero bibaye ingorane mu mwaka uheze wasohoye filme zingahe mu mwaka uheze nasohoye seri sama episode menshi hari mu kukibiba hariho kukibiba uriko wariko rayisozera narasohoye na filme bita Black Heart umutima wirabura ni dodo muragereje kwinjira mu mafilme yawe icyo bashaka muragereje kwinjira mu filme zawe aza gusanga ari za filme zirimo ibintu vyo mu rugo cyane kubera iki mu rugo gose mu rugo habaye ibibazo byinshi mba numva nyene umengano aho bwiye abikunda no bandanya nkaguma ngira ivyo mu rugo hari experience ndurunaka kumbure dudu afise abandi bantu badafise rero kugira ngo umukobwa ariko adukurikirana umuhungu ariko adukurikirana mu mwanya ntagwe mu rudubi ndashaka dusangize experience mu rugo mbega umukobwa canke umuhungu agiye kubaka ni gute ashobora kutubwira ngo urugo gushobora gukomera baza ko urugo ikintu cya mbere ukubakira ko kugira kubake neza nuko warusengera imbere yuko nagwinjiramo ukarusengera ukaba mu mwanya wo gufukama by'ukuri kuko mu rugo ntivyoroshe ariko zirubatswe bacha bakunda kera bavuga ngo niko zubakwa mbega kuko niko zicubakwa kubera ko kera warasanga umugabo mu rugo yigira ivyo ashaka gucanamwo kugira n'ibindi bigiye bitandukanye byinshi gose bigiye bitandukanye uno munsi
ariko akaguma yihanganye muhira wataha muhira kwa mama wawe uvuga ati genda niko zubakwa genda wubake ariko uno munsi vyanse mu rugo umukobwa aca yitahira umukobwa aca yigira mu bindi bintu ni kihe kintu ushobora guhanura? Je nibaza yuko hari igihe umuntu ajya kubaka twawe n'ibishobisho ntibafata umwanya nkeka kugira baganire babwizanye ukuri kuko abantu benshi bubu ikiriko kirabica bagenda kubaka umwe adafise ukuri kwa mugenzi we ugaca usanga rero bagiye kubaka atanguye kumenya kwa kuri atamubariye induru zikaca zitangura ugaca batangura kubana nabi nk'ubu nk'akarero ashobora kuja kubakana n'umugore ugasanga uwo mugore arafise umwana ntiyabikuhishutse petetre yarabona ko ataburyo na bumwe uzomenya ko afise umwana ivyo rero wabimenya induru zikaba ziratangura cyangwa ugasanga umugabo arafise umwana yavyaye hariya akiri umusore ugaca je nabibwira umugore azoca nteba ugaca ibinuma mugabo rero umugore amaze kubimenya muca mutangura kubana nabi ucimenga hari wewe ushaka kuba wamuhishije ico conyene mugabo agaca yumva kumenga ni vyinshi wagira muhisha ni vyinshi kamubariye numva rero intanguro yo kubana nabi kabira tanguye. Umugabo mwiza cyangwa umugore mwiza n'uyu? Umugabo mwiza no umugabo aganira n'umugore bakayagabura ikintu cyose bagafatana urugendo bagahuriza ku kintu cyose icyo umugore adakunda umugabo nta force icyo umugabo adakunda umugore nta force hakaba umwumvikana muri rusange. Ni ikihe kintu gituma ingo nyinshi zitandukana? Muri 2023 hari ingo nyinshi zatandukanye sinzi aho nigeze kubona ndiko ndaraba ingo zahawe divorce muri uno mwaka wa 2023 mbona ni ingo nyinshi zigitandukanye ariko nkibaza ati mbega aba bapfiki ni ikihe kintu gituma haba ama divorce menshi mu gihugu canke mu ngo zigitandukanye? Je nagerageje kucishura niba jewe ngerageje kuvyiyumvira nibaza ko ntihaba kuganira muri make byose bizingikiye mu kuganira. Yego je nibaza ko batwagwa n'ibishobisho ntibafata umwanya ukwiye wo kuganira mashaka kumenya n'umuntu no munsi kazomva nko mu mezi 3 ngo barategura mariage. Burya umuntu ni munini cyane kugira umumenye biragoye muwo mwanya ntuburamumenya rero bisaba ko witonda mugakundana wagiye bukebuke hama mugatsinda mugashika ku nteguro ya mariage. Aho nyene ushengaruka rero mbega ni question y'umwanya rero muziranye nomo yego umuntu mukundana amezi 5 amezi 6 ngo mariage hirya yejo. Jene baza ko uko mugenda murakundana niko mugenda muramenyana niko ugenda urabona defo ya mugenzawe hama mugatsinda rero mugahuza mwese ivyumviro byanyu. Yes, umwaka wa 2024 nivyo aramarines mesh agiye atandukanye kumbure uteganije kuzoduhereza ku bakunzi bawe kumbure hari ibintu bigeze kuvuga ndibuka ko hari muri 2021 batari muri 2022 ko uzo kucana n'abakunzi bawe. Nubu twatwicarana we twatwicarana apana nkuko uwunya tugiye uvuga ko genre babandi nyine abafana banje. Yes, mpora ndabikora. Umukunzi n'umufana nico kimwe burya. None umukunzi ni umuntu akunda ivyawe ni umuntu agukunda agakunda n'ivyawe. Hama umufana ni wanda akunda ivyawe naje reka banko ego umufana naje abankunda atangunda nashaka kuraba ivyanje. Yes, bon dusoze n'ingendo cyari cyuno munsi ni kiye kintu umuntu yo kwiga mu mwaka wa 2023 kugira ngo kumbure mu mwaka wa 2024 azokomeze gutera imbere canke kubandanya urugendo yararimo. Jewe ikintu numva no tekerera abantu umwaka wa 2024 numva umenga no mwaka w'intsinzi no mwaka wo gukora amako mu mpuzu tugakora tukabaho natwe turiko turarondera. Buriya jewe ndakunda umuntu anyereka ukuntu nshobora kurya gafi nirobeye mwaba mama mwe mwabigememwe murindire ko babazanira ahubwo bajye abantu bashaka kubazana nibabereka ukuntu namwe muja kwironderera tukura amoko mu mpuzu umwaka wa 2024 umwaka wo kuronka amafaranga. Jewe vraiment nk'ubu muri umunsi wa veye umunsi dutangura umwaka nyezina ariko tutangura saa 6 z'ijoro numvise no hagarara ku kintu cyo gusengera abakenyezi abakenyezi barondera amafaranga abagabo bareke kuba bloka. Hari igihe rega wipfuza kurondera umugabo akakubera intambanyi
akumva ko utova muhira wewe azarizanira akumva ko uri umugore wo kurera abana akumva ko uri umugore wo gutwara abana ku ishure akumva ko uri umugore wo guteka abana bakarya umugabo nawe hari igihe uca wiyumvira ati mbega ejo canke hirya y'ejo dushaka kuba tutakiri kumwe ivyisi ntawe ubimenya ashobora gupfa none wa mugore acabaho gute utamwigishe kurondera rero imvunira akagoha abagabo mumbabarire abagabo mureke kubera intambamye abakenyezi banyu mubareke bakore barondera iterambere isi tugezemwo uno munsi umugabo arakora umugore agakora biraryoshe iyo uriko urakora ukaba ufise umuntu agutera intege umwe kumbura kari tubayemo no munsi umugore akasuma apana vyende ngo umugabo ngaca avuga ngo umugore ni wasumira oya umugabo nawe yarishinze abagabo bankakagaye oya aha twese dukore umugabo yarishinze umugore yatanze ration twarose amafaranga turatanguye chantier ndaguze isima umugabo nawe araguze biriya twese tugashira amaboko hamwe tugakora twese tukakura bya bintu vya kera erega kera indya zari zihari Franike kera abagore nubwo bataje kurondera ubuzima abagabo barabasumira kandi bakabaho neza mugo no musi ubuzima bwarazimvye ikiro cy'umuceri kigeze ku mafaranga 4,500 5,000 none ni waba uri umugore atamenyere kurondera umugabo wawe no mu fonctionnaire ndibaza abafonctionnaire ne bake bashobora guhembwa prix de 500,000 ni bake cyane umugore nta kazi afise sivyo kwego udashobora gufata izo 500,000 ukamuha ati akiragenda urondere utuboga udandaze udandaze ivyamwa udandaze ikiniki kugira ashobore kuba yoronka nawe agatenge atarenze agasaba umugabo dushobore kuba twogura utuvuta atarenze kudusaba abagabo je rero nukuri numvise nyene nosengera abamama twumve nyene ko dufise ishaka ryo gukora dufise umwete wo kurondera ubuzima buriya niho sinzi ukuntu nyene no bivuga numva umenga nyene nofata abamama bose nkabibashiramwo ati 2024 ubwirizwa kurondera 2024 umuntu wese yicaye ave mu nzakore ego ngo uriko uvunira akagohe abagabo ariho kandi ube ko hariho n'abagore batifuza gukora avuga ati umugabo vyose arabikora nimba ari rya chantier umugabo arabibona nimba ari ration umugabo arabibona nimba ari kuri inzu umugabo arabibona uwo mugore ndamubonye no vyomba bazi je ndabaza ko atamugore ahara ameze uko ubu vyaraheze bisundi benshi ubu bagore benshi bayakuye amaboko mu mpuzu Jenny boss ugerageje kubiraba uno musi hari abakobwa benshi bakunda kwita basile queen urabazi yes ibaze donc niyo bariko baja mu rugo mbega ubona niyagira mu rugo ibya uzomuha umutayi w'500 kugenda udandaze muri ville uduhuzu dusanzwe Franike birahera jewe nkaje nihereyeko ndafise abo ndeze ndafise abana ndeze jewe umwana wese ndetse ndamwigisha akazi ndamwigisha gukora urabona ko no muri magaze wasanze umwana w'umwigeme ugiye ahejeje ishure ubu ndiko ndamwigisha business ejo akaza ashobora kukabura uno munsi twese nitwiga ngo turonke ubuzi bwa leta ashobora kukabura mugabo akaba ashoboye kudandaza ejo buzima bushaka nkakaja kudandariza umuntu mu gihe abaye umwizigirwa aratera imbere hirya ejo ashobora kuronka nawe umutahe agakora ivyiwe rero ni vyiza ko tumenya ubuzi bwose si ego ni vyiza yuko aho uri hose umenyera gukora ubuzi bugiye butandukanye kumbure kugira ngo 2024 twese tuzi umwaka w'insinzi umwe wese avuga ati wow narashitse cyangwa ubwo ntashitse mugabo nari nagerageje kumbure yes duhamagare bakunzi bawe kumbure kuza muri magazine yawe ndetse no kurikirana ibikorwa vy'uwawe ego turatumiriye abakunzi ba Dodo Fashion murahawe ikaze muze kudushorera dufise ibintu vyiza kandi vyinshi sinzi ko ari amashati y'abagabo turafise imvutano nziza turafise amakanzu meza turafise amapantaro meza n'ibindi fise amakanzu meza ibirato amashakoshi amasutiye meza amasaha meza tuvuge byose ntwo biheze bon ni vyinshi kandi vyiza muri Dodo Fashion nayo tuntu twose dutandukanye abantu mushaka gukora imanza ubwe murakotisha impuzu z'abageni abantu bashaka gukora imanza turagira location turagira imvutano nziza abantu bafise amamanza atandukanye cyose barabironka hamwe impuzu z'abageni
turagira amavutano y'abageni ya imvutano atari ziya biya binda bishobora gute amakanzu ya mariage bavita mu kirundi n'urushungi mu kirundi ni gute kanzu ya mariage ni gute ikanzu ya mariage nyene mu kirundi kumani kwa cyane n'urushungi yes adana ibintu byinshi amakandi ni gateka films ugene kumushyigikira kuri YouTube afite film nziza kandi ziryoze zirimo impanuro ku bantu bagomba impanuro zo mu rugo igenda muri filme ziwe urabe ko kibiba inyuma urabe Black Heart urabe Heart Black and Heart Black Heart urabe ni kosa besho baza gufasha budeka shime cyane rero murakoze cyane hamikina nibagiye hari abantu baba bashaka kwinjira muri groupe yanje ya business muzo yandike inbox ndisure ko mwese umuntu wese anyipfuza tobura nimero yanje mujya kwiraba kuri YouTube yanje muzoce munyandikira canke muzoje kuri page yanje ya Dodo Fashion ibyo dupublia kenshi haba ariko nimero ya telefone ushaka kuba wifuza kuja muri groupe yanje kugira uzurabona ibi ivyo tuba dufise ubayente ahaso ucuja muri Chinyandika inbox nkaca ndakubwira igiciro rero murahawe ikaze merci mwarahezagiwe abastare biragugura ngo fuko tuba nimero zaho umuntu adakoresha Facebook ye kumbure mugabo imero ziwe ni 71 13 15 08 yaraziborotse pani ni 71 13 15 08 ikatubashimire cyane rero mushaka kumushigikira kumbure mushorere amafilm agiye atandukanye mwese zobafasha basezere murakoze cyane turabashimiye Imana ibarinde mukomeze kugubwa neza umwaka uzubabere mwiza ikibi cyose kize kibahunge muze mukomeze gutera imbere muronka amafaranga menshi mugira amagara meza murakoze yes murakoze cyane ndagushimira cyane ufashe umwanya wawe kuri kino gyaniro du début à la fin Imana guhezagire cyane kumbure baragutsakandurira subscribe like na share ama commentaire n'ibindi bidutera intege Imana ibahezagire cyane asante sana